Mukama Yezu ndaje, ikinzanye sikindi, je ngumu ubuzima bwawe. Mukama Yezu ndaje, ikinzanye sikindi, je ngumu ubuzima bwuzuye. Mukama Yezu, inzara nshonje jewe, inyota mfise nta wundi yoyinkiza atari wewe. Turagushimiye cyane Mukama kubw'ingabirano y'ubuzima dufite twebwe abana bawe. Tugushimiye cyane kuko uri Imana itugirira neza, uri Imana idutera iteka, ikadutora kandi ikadutoranya, ikaturinda kubabara, ikatwagura tukagukirwa, ikatunezereza tukanezerwa. Ndagusabye ubwenge n'ubwitonzi, kandi ndagusabiye aba bose duhuriye kuri iri samu ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Mukama baha umugisha uzobukoze, Mukama baha umunezero uzobukoze, Mukama baha ubwenge n'ubwitonzi kandi uzobukoze cyane. Hari impamvu ufise amashimwe mu mutima wanje, kandi ndazi ko imitima y'abawe ihimbawe. None rero nutugirire ikigongo tweze rwose, utugirire ikigongo tunezereze rwose, utugirire ikigongo dutabare kandi dutabarwa. Amaraso ya Kristo adutwikire, ingabirano za mutima mwanda zitubeko, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha no mu gwiza. Amina. Tugire Kristo, muraho mumeze neza? Umunsi wa gatanu mweranda murawimbaza gutasi. Nizigiye ko aho muri uko biri kose, uko merewe kose, ko mumeze neza mushima Imana. Ko gutakaza amashimwe niko kugira ibibazo. Gutakaza amashimwe niko gutakaza ubuzima. Gutakaza amashimwe niko gutakaza umunezero. None rero icyo Kristo yapfiriye, icyo yabambiwe, ni ubudahangarwa bwacu. Ndabasabye mu bibyaza umusaruro, mu kugendana n'Imana muyubaha rwose, muyikunda kandi muyirondera. Nuko ngoma ndabigije ku bibazo mwambajije, harimo ikibazo gishingiye ku majambo 7 Yezu Kristo yavugiye ku musaraba. Ndabizi neza ko ayo majambo n'amajambo abana b'Imana umwe wese uko ari kose ayashize ku mutima akayakurikiza. Mbizi neza ko ari ikintu gishobora kuzana nk'impinduka mu buzima bwawe, ariko ingorane abantu dufise si tureza Afrika, twebwe abanyafurika turakekeranya cyane. Ikintu cyawe ukibona nk'ikintu ufise mu ntoke gusa, ariko Bibiliya ibyo ntibikwiye kuba ku bakristo, kuko Bibiliya iravuga ngo abari babibyizeye babibona nk'ariya barinda bapfa bakibyizeye. Namwe baza ngo harimo kutabigabana, abana babo basigaye barabirya ko. Yego mbe ntushobora gusaba ibyo abana bazorya ko kandi wabatunze ubabaye, mugabo kajayo. Amajambo 7 ya Yesu Kristo yavuze ku musaraba n'amajambo ashobora kukubera umutahe w'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwo. Kubera iki? Kuko ibintu byose byagiye kuja ku mugaragaro kuko Kristo abambwe. Murazi ko ku wa gatanu mweranda bimwe mu bimenyetso byabaye harabaye ubwira kabiri.
arabaho igitambara cyari gikingiriye ahera ndahera biyamubona kuri altari. Nicyo gituma mubona nko muri eklesiya barabisasura bakabikuraho burundu. Bamaze kubikuraho agasira gahagaragara. Ibyo byawe kuwa gatanu mweranda Kristo yavuze ngo nta ruzitiro rukihari. Uwisobanukiwe wese basi kijya kintu yavuze n'ikintu kiri mu Migani ya Salomo 8:17 yavuze ngo Imana ntirobanura ku butoni, uwo wese agira umwete wo kuyirondera nayo igira umwete wo kumwiyereka. Ijambo rya mbere Yesu Kristo yavuze ku musaraba yaravuze ngo dawe ubababarire kuko batazi icyo bakora. Reka turirabe muri Luka 23 umurongo wa 34. Luka 23 umurongo wa 34. Luka 23 umurongo wa 34. Undi biravuga ngo Yesu abambwa. Murabisanga no muri Matayo 27 guhera ku murongo wa 33 na 34 cyangwa Mariko 15 guhera ku murongo wa 22 na 32. Ariko reka twifashishe Luka 23 umurongo wa 34. Duhe kuri 33 ngo bamaze gushika ahantu hitwa ikibanza cy'agahanga bamubambaho hamwe n'ababo babisha, umwe iburyo ubundi bubavu. Yesu nawe aravuga ati dawe barekure kuko batazi icyo bakora. Mu kugabangana ibyambagwa byiwe naho batera ubupfira. Igihugu cyaraho kirorera, abatware nabo baramutwengera mu ijigo bavuga bati yakijije abandi niyikize wenyine, niyaba ari Kristo w'Imana uwatowe nayo. Abasirikare nabo nyene baramutwenga baregera ngo bamuhisike bavuga bati niwabura umwami w'abayuda umwami w'abayuda niwikize wewe nyene. Hejuru yiwe kandi hari urwandiko rwanditse ngo ubu ni umwami w'abayuda. Niga GNRG Jésus de Nazareth roi des Juifs. Umwe muri nyamabisha bari babambwe aramutuka ati mbega nturi Kristo niwikize. Niwikize wowe nyene udukize natwe. Ariko uwundi aramwishyura amukankamira ati ntumenya kubaha Imana we upfuye rumwe nawe. Tweho tuzize ikirukuri, tuzize icyo twakoze, ariko wowe nta kibi namba yakoze. Araheza abwira Yesu ati uranyibuka aho uzozira mu bwami bwawe. Aramubwira, Yesu aramwishyura ati ariryo jambo rya kabiri, nukuri ndabikubwiye uyu munsi uraba uri kumwe naje mu iparadiso. Gomba tuganire aya majambo abiri. Ijambo rya mbere n'irya kabiri, dawe ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ahantu Yesu Kristo arerekana imbabazi zirenze zihebuje. Naho bamubabaza bakamushinyagurira bakamutuka bakamutunuza, ntabwo yabacira urubanza ahubwo yarabasengeye. Nikiri jambo rya mbere ryo twigisha dawe ubabarire kuko batazi icyo bakora. Nibitwigishe kubabarira abaduhemukira n'igihe bibabaje gusumba. Ndababwira impamvu. Ubundi nkunda kubabwira hari igihe abantu bacu badutayece baduhemukiye
iyo amaze kuba ari uwawe. Kristo Yesu yari yazanywe no gucungura abantu. Kubaho nyakwari nk'ugufeiringa. Ni rya jambo Musa yigera kubwira Imana. Imana ibonye ibicumuro bakoze ikambwira ati Musa, ndabica bose ndagusigaza urumwe. Nk'uko Imana yo kubica basigasigaza Kristo, uko bose bari bahemutse, ikamenya ingene isubira kurondora abantu. Kuko Imana yabwiye Musa ngo yari yamutandukanije na Siporo umugore wiwe n'abahungu be ba Kiriyoni abahungu ba Musa, abuzukuru ba Yetiro. Mugo Imana yavuga ati ndabica bose ndagusigaza urumwe. Musa arabwira Imana ati bohava bazivugira ngo wabuze ibyo bagaburira mu bugara. Bireke. Imana system ari gukoresha niyo yari kubiyizi, kuko umubumvi iyo abumbya nkona agashiraho nibisigura ko kuboko kumba kuba kwagiye. Nibumba Imana ntiryarihereye yo twica twese kabumba undi muntu wa mbere gasoedere shasha. Mugasima ni hora yicuza ko byarakotse. Igira ishavu muga ntanzi gifise. Iri jambo ngo dawabare kuko batazi nimba ugomba kubana amahoro n'abantu bose. Niryo Pawulo yavuze mu Waroma 12 biranditse. Ni wiga gutanga gusumba guhaga. Wiga gukunda gusumba gukunda. Wiga kuronderera gusumba kurondererwa. Wiga kuba umuhesha w'umugisha gusumba guheshwa umugisha. N'Imana yenye n'amahoro izozi ikagutera inkunga ikagukomeza gushikaho atamuntu numwe azoshobora gusuzugura ubuzima bwawe ubayemo. Ibindi byose bitari uko simbahenda bishobora kugucinyiza. Gwekora kugwawe ruhande ukora ibyineza bisigaye wirekera Imana igirene igaragaza ukuri n'ubutungane ingene biyihimbara. Hari igihe umugabo akunaniza ugasanga kugira ngo azonikosore ntibisaba kushinyaguza, ntibisaba uburenganzira bwawe, ntibisaba iki, ntibisaba akazi nzava, bisaba guca bugufi. Ukababarira umuntu uvuga uti Imana nahari umugabo wanje kurundi ruhande musaza wanje ko n'umwana wawe, mbabarira gose, mubabarira ibyo yakoze, ntaramenya ukuri ko je yandenga niki namekora, mubabarire kuko ntazi icyo yakora. Uwo n'umutima w'ubufura, uwo n'umutima w'ubuvyeyi. Dawe bababarire kuko batazi. Wowe rero ugomba kugera ku iterambere. Wowe ugomba kuwa gatanu gusigarana intsinzi. Wowe ugomba urumva, wowe ugomba formation y'ukugene wohonyoza ibirenge byawe mu migisha yose wagenewe. Nga esasakarago. Umva gasase ongera ugasase ngaha. Iga kuzamura isengesho rivuga ngo dawe bare kuko batazi icyo bakora. Umuhungu yitwa Yahabesi avugwa mu gitabo cy'ibyabaye Ingoma z'Abami 1 kigabane cya 4:9. Ibintu byose yasenze yavuze ati banyise Yahabesi ngo igarasigura munaniro, mubabaro, gahinda. Tiyitaye ku mpamvu yo mama wari nyitiki ibyanyu biki n'ibiki. Yagiye kumara avuga ati hari Imana y'Isirayeli ndizi irwanda y'izindi Imana basenga. Wowe rero ugomba gukugwa ku gisuzuguro, kugwa kucavuga shikwa kucata. Wowe ugomba kugira umunezero uzira umubabaro. Wowe ugomba kugira gahimbare kazira gahinda. Wowe ugomba kugira ibyiza bizira ibibi byuzuye ibyishimo. Iga kuvuga ngo dawe babare ko batashobora. Uko hari abantu biri ngoma ko twobatakaza kubwina biri muri bo mugatura bakeneye. So nubwira Imana uti bababarire mukungirira nawe mukunshinyaguriza. Ibi bintu Kristo Yesu yabivuze ababaye. Umva ngo bamaze gushikana hitwa ikibanza cya Gahanga. Bo bari barahateguye ngo baze kumushinyaguriza ngo akume kwa Samusoni baza kumukinisha iki cerere yamenetse amaso. We nuko yari muca Kristo we nacari bamwambana n'abababisha umwe buryo wundi bubavu n'ababisha bagera ku rwego umwe amushinyaguritse. Ariko arabuko bakubita n'imisumari n'umujinya nk'uko umenga bariko bica umumenja. Kristo Yesu abizi umutima wako atari umumenja yavuga ati babare ntibazi icyo bakora. Hari abagore mwatuntuye bagavuga ati wagizi baragabo abagore bakobwa umama mwagizi ukagirizwa kandi kintu utazi. Haji wabaye mu mutima ukavuga uti nukuri babarire mukama ntibazi icyo bakora. Umuntu akakuzengereza akakwagiriza ngo byemere koko.
nimba hari ikintu ca mbere mama yicujije mu buzima bwiwe ni umunsi wa mbere ankubita. Ubundi jewe sinakuze nkubitwa kuko nari ngoye no gukubitana n'umwana w'ibikorwa rwose. Ubuguruguru bwanje bwose nabugira mfise ibikorwa ku buryo ico nakora cose wabona ko ari umwete wo gukora mugabo nta bugome nari mfise, nta bunebwe nari mfise. Antwa ibikundiro igikundiro jewe nako kitari kuba karemano Imana yari yampaye imbaraga yo kugikorera. Urabize ubwitange burenze. Papa niwe wabivuze uherutse ari ngaha aravuga ingene mama ahora avuga ngo narahumvye ko ntakubyaye ko umuhungu. Nari umuntu w'inshigwa ari iminetse ya mukobwa w'intwari rwose. Kandi scotisme yubakwe mu byaforomye irimwo. Gusumba n'idini. Jewe umuri wose kuti waraforomye rwose. Kwico batwigisha nagomba kuba nari mfise inyota ya damu ya Baden Powell na Olave umugore wiwe. Iyo famille nari mfise inyota yayo. Bari abantu b'intwari b'ubuhitsi. Yaho ujya ku buzima bwawe bw'agasore ndabukunda rwose. Ariko nyene kindi gihe ndavuga nti none si ibi bintu ni ibiki. Mama wanje umunsi umwe wa mbere ankubita rero yankubise injishi y'inka. Kandi undi mama nta mutima w'ubugome yari afise. Mugabo umwana nawe wibamara 10 yaragukubita akaguhasha kugira akwereke ko ico kintu ari kibi. Ikintu cyose kibi yarakigukubitira akaguhasha. Uwo munsi mama yikanga ikintu nakoze mbwa pesi jana nagikoze. Yari umunga nkurikira rero kagupfa. Neza aravuga turi imfura nugira ureka akaroke abandi bana. Yanka umwana atora ikintu ngo akinyegeze aje ukirya yinyegeje. Yanka ubuntu bw'ubunyanganyanga avuga ati arura tora nibyo bisashe by'ibitumbura tora urye kuko arabikora kabidandaza. Tora urye ni watumwa tumwa. Munyuma uzomenya ko kurya 2 3 4 bihagije. Ko ntiyatubanira twikira ico kurya oya. Natwe twaciye tugira amaforme yimereye ukuntu ihe. Nta mwana muto yari afise. Kwana ifise n'ibyo aze n'umuti wo kubirondera ndatera birondera mani mu mugisha. Nkuvuga arankubita ariko umunsi w'Imana imisi ya kabiri sohotse gushika nyokuru uko twe twabafise ngero bose baca bahaca kumuramutsa bo baba baje bava kure baje ku misiyoni twemwe twabirwande yabo aranka kugura baramubwira ati mama aranka kugura ikankubita injiji jere wandenganije sindira haniga mu wa 5 je wandenganije sindira ndakwihweza ubona mpindura isura ndunguriza gusa je ndinze ndira ndinze ngirane mba natsinzwe mugabo wandenganije ndakwicecekera kandi rero kukubita umwana atarira ubwo mukubita ubona umenga ntibikoramo wabaza injishi nayo cyaba ari kizigo kugira bashira ku nka kugi yanse gukama sico kimwe n'ibyo baziga ko twe nanga twazirika oya uzaba ari nyinshi woziri ku kagezaye aje kunkubita cyarambara ikabutura kubera imimyore siyasuye kumwemera kwambara ikanzu cyarambara ikabutura kandi ubundi kijege ntivyarimenye ko abana bambara amakabutura yambara ikabutura kandi za musaza wanje wawundi nyene yakoze cyakoze ambwa ntigiye cyose uzobona amaguru yanje ni imimyore uzokwibuke ko wankubise undenganije wa moyikosa cyagaso kandi ntiwigeze umbaza wankubise nk'umuraga kana wambaza sinamurega wabwirizwa kubimenya nene turabana wabyaye rero ikintu cyagiye kigira kimara ababyeyi gose n'amajambo nababwiye kuko n'uyu munsi niko ndi baruzine nibo bamye banyibutse ingene ndi muri Omar sinzi ibintu ariko ndabigisha unavuga ngo abantu muri komite bacu bavuga ngo bureka kuvuga ngo arigiye tubyumviriza ngo abana bumva nabwo na data bayumva cyo bivugwa byo habyumva ari data yambyaye ikintu cyanditse muri Bibiliya cyagishingiye ku nyigisho ntabwo ncisha droite agoshe n'abana barabizi ariko sa mbuhanira kandi amumaramariza kumugaragara baba mu rupango wanje bose ntavyo kuvuga ngo n'umwana wanje ngo ndamwirane ngo nikosa ngo n'umukobwa nibabimenye n'amakosa n'abakobwa mugana byo bazora abagabo bafite abagore byo bazora abasore bariko baresha abakobwa mbahanira kumugaragaro kandi mbahanurira kumugaragaro
na ico nico gituma ataco nibikamo banakombana n'umwana umwe mbitse ikosa ry'uwundi mwana hafize abana batandukanye kandi nico kintu nabonye cyazanye ikirere ciza aho mperereye sigaye byose bisabana yuko mbere ko byari kugara ikirere cyacu already nabihonje n'abanyabikomere uwo musi mama arababara ko buryo yagiye muri crise kandi nibyo nibiki yabaye cyo ndigira mu bikorwa hari na dimanche nta nuko namwemeye ko nsubira kuja gusenga ko nawe yankubise avuye mu yambere ankubita atari zonema kandi yarinze ahwera moko yigotongiye gukora kuri jewe ntabwiye sawa ngaya amaguru yanje ingene yagize nta kandi usubira kwambara sindayafuka nibikunda nta kandi usubira kuyambara kandi mu ikosa ritari ryanje kandi wankubise uranka no kureka kumenga ni wamvyaye ubu rero biruko nzogenda ikanzu ya uniforme ngiye kw'ishure nkayiduza bana batugiramwo elastique indani nkayiduza ari jipo nkayambarira mu ibere kwari nifite uniforme zibiri imwe yari kanzu indi ya jipo n'ishati nimba hari ikintu kibabaje ni guhanwa ni gushinyagurizwa ni kwatugwa ko amajambo umutima wawe ukwemeza ko ibyo binatabyo wakoze nibyo byabaye kuri Kristo ariko Kristo abona ko atarundi rubanza aravuga ati dawe bababarire kuko ntibazi ikintu na kimwe bariko barakora mutarika gutanga imbabazi no kubabaza no kubashinyaguriza mugisha y'Imana uzoba kumwe nawe kuko ahantu umwasi wawe umuhamagariye ko ubasha bw'Imana uramukwepa gusa Jesu yakuguma ngaho ngatwe mama ko gukubita yugara nene gucangira gucangira mugape yaramana kubiswe kabiri kazima rimwe niga mu wa mbere natwamera 10 ndagura imbombo irindi ni naho niga mu wa gatanu witwa na mama nyiketse kwikosa izo nkoni mu buzima nongiye gukubitwa n'umugabo bararinda kabisa maboko yanyu Imana yapfuna kurepa uzaje kwankubise twaramaze kwirekoseye ngamaboko akigambiriye guhaguruka ngo akubite umugore mwahuye ashe kubaho nawe ushoye kubaho ijambo rya kabiri niri dusomye muri Luka reka ngume ngaha muri Luka nyene 23:43 ikibanza muza kuyasanga ubona kibabwiye kandi Yesu aramwishura ati nukwinda bikubwiye uyu musura kumwe nanje mu paradise ninde muntu ahabwira ijambo ababarirwa no mu gihe atihanye icyaha ni wa muntu w'ubugwaneza wa muntu w'ukuri umuntu w'umunyakuri umuntu w'umutima utunganye ni ari mu ntege nka Imana yamusanga ikamutabara niyo mpamvu ngo ihori ni iryanje si iryanye biri mu Baromani 12 mu Bakorani ba mbere 10 umuntu w'umunyakurusha kumunyantege ugakwe urumva yarabambwe ariko umusaba ari gisuma mugeze wangira ngo kuri umwana w'Imana warukunze abantu tubyumva ngo none ngo ni w'Imana ngo none ngo dukize ngo wikize natwe hamubone ko dukize ubundi aravuga ati nta soni Finarasi nibisiga ko ari umwerana mugabonye bari karasambana aravuga ati muho mwarengeje Joho kumbura abandi babo bariyomba bakagenda bagahumanura inyuma y'ihema namwe mubikorere mwihema aratora icumu arabatobekeranya atansigana gwari intambara yaronyota banavuga ati Finarasi ambatisha hari byacu tuzokugwaho n'ubutungane tugira inyuma y'intege nke tukaradufisha iki gisuma gicikanije bavuga ati nugera mu bwami bwawe harimo n'ikintu cihishije cyo kumenya amasezerano cyo kumenya ukuri cyo kumenya ijambo kuko iyo abatarabizi ko ari uwuzozuka ubu ni wa mutima mwizubika mutima mweranda kagusanga amaranga mutima yawe akayagirane akayugurura kumenya ukuri muze mutunga ubwiza n'ubwisikirwa mu buzima bwawe bizotuma muhemba bizotuma mutabako bizotuma munezerwa bitaruko muriko murahomba
ijambo rya gatatu turirabe gato muri yohani 19. Yesu rero abone nyina wiwe ahagaranye nawe amwigisha yakunda, abwira nyina wiwe ati, wa mukenyezi we, nguyo umwana wawe. Hanyuma abwira wa mwigisha nawe ati, nguwo nyoko wawe. Kuva ubwo nyamwigisha acajana Mariya iwe. Yohani 19:26. Yesu ku musaraba yatangiye imiragi ibiri. Yatangiye umuragi w'imbabazi ku gisuma cyari cisobanukiwe. Ahatangira iragi ry'ukugabana umubyeyi no kugabana umwana. Hano umubyeyi n'umurezi, n'umuhagarikizi, umwana n'umugisha, ni kimararungu. Mwirungu ubayemwo, mu mibabaro ubayemwo, Kristo Yesu kubona uyu munsi ago uwo mugumana. Bikira Mariya yarakeneye ubusigara muri cya kibanza cya Kristo, yabona nk'umwana we kuko yari yarapfaka, Yozefu yari yarapfuye. Yapfuye Kristo Yesu afite imyaka 16. Aha yari afite imyaka 33, hari yaciye imyaka 17 apfakaye. None Imana iguhe ugusanga, iguhe Melkisedeki umwesha w'umugisha, Imana iguhe uwukumara irungu, Imana iguhe uwukumara intimba, Imana iguhe uwugukomeza, Imana iguhe uwukomora ibikomere mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rya kane turayisanga muri Matayo 27:46. Matayo 27:46. Ngo kuva ku isaha ya 6 mbere ku 45. Matayo 27:45. Kuva ku isaha ya 6 mukorane uko isi yose gushika ku isaha 9. Niyo turiko turagana. Isaha 9 rero yegereje, Yesu arasebera n'ijwi rirenga avuga ati, Eli Eli lema sabakitani. Ni ukuvuga ngo, mana yanje ni kuki wamevye? Cagihe c'ukwihebura. Cagihe c'ugushinyagurirwa. Ariko mumve ngo Imana ntiyari yamuhevye. Kujya kumubwira ari kugise ababara kumva neza kumenga agira atabuke cyangwa agira apfe. Ariko mu mwanya mutoyi amaze kubona umwana akibagira umubabaro wose yagize, na Kristo intsinzi yiwe yamwibagije imibabaro yose yagize, nico gituma atana inkovu atanatarasi. Hari inkovu y'ukwemeza Toma gusa. Ico yariko arakora yari amateka, cari kidasanzwe.
hari igihe bidushikira mu buzima bwacu tukiheba, hari igihe bidushikira mu buzima bwacu tukihebura, ariko ngoma ndabibira ibanga rimwe, ibihe tugezemo si iby'ukwiheba. Ibihe tugezemo ni ibihe by'uko Imana ibaye kure yawe, ariho honyine uba ugowe. Mugabe iyo Imana ikiri hafi yawe, uba uri umukandidatire w'ibyiza n'ibyishimo. Ijambo rya gatanu yaravuze ngo ndafise inyota. Kanajye tuyisome muri Yohana 19. Mirongo 28. Ibyo biheze kubera ko Yesu yarazi ko byose birangutse, kandi kugira ngo ibyanditse biranguke aca avuga ati ndanyotewe. Hariho agakono kuzuye isiki, bashira rero ipamba ku nkoni, barikoza muri iyo siki, bararimuha ngo arinonoze. Yesu amaze kunywa, imyasi ikavuga ati byose birarangutse, araheza ajunamika umutwe aracika. Aya n'amajambo abiri yavuze, irya gatanu n'irya gatandatu. Ndafise inyota, birarangiye. Iyi si inyota y'amazi n'inzoga, ni inyota y'urukundo rw'abantu gukizwa. Iri pamba bamuhaye riri isiki, mubuke ko Isaya 26 avuga ngo Imana ngo izo ndi umuvinyu ukasuye. Kavuga ko Kristo Yesu yavuze ngo sinzongera kunywa kuri igiti cy'umuzabibu baye umuvinyu ngo ushika umunsi. Imana hari ibintu yaduteguriye. Ibi bitwereke ko Yesu yipfuza ko tumwegukira tukamukunda. Igikorwa cyo kudukiza cyari kirangiye n'iryo jambo rya gatandatu. Vuga ko Yesu Kristo yarashikije umugambi w'Imana wo gukiza abantu bose. Ijambo ry'indwi yavuze ngo dawe mu maboko yawe shize, niho shize umutima wanje. Gukora igikorwa ugatanga raporo ko wakimaze biraryoshe gose, birashimishije gose, ariko gukora igikorwa ntutange raporo ko wakimaze birababaje gose, birasuzuguritse gose. Murahiriwe mwebwe mudacika intege, ibyo mukora byose muharanira kugira ubutsinzi. Kandi nzi neza ko
tuzobibyaza umusaruro tukiri kuri isi y'abazima. Yesu Kristo yariyeguriye Imana gushika ku mpera. Ntugatinye ibikubabaza, utinye ibishaka kugusuzuguza. Nibikwigishe kwizigira Imana mu buzima bwose, mbere no mu rupfu no mu bibabaro. Aya majambo indwi atwereka urukundo, akatwereka imbabazi, akatwereka ukwizera Imana, kwiyegurira Imana kwa Yesu Kristo. Aya majambo indwi rya mbere bivuga ngo dawe utubabarire kuko tutazi icyo dawe ubabarire kuko batazi icyo bakora. Iga kugendana n'imbabazi, wige kugira imbabazi kuri abo bose bakubabaza n'ibyo byose bikubaho. Ijambo rya kabiri, uyu munsi uraba kumwe naje mu iparadizo. Iga kubona ko abanyantege nke Imana ishobora gukora kuba ikoresheje ububasha bwayo bagahinduka. Imbabazi z'Imana zishikira kuri bose. Niyo umuntu yihanye mu kanya ka nyuma arababarirwa. Ijambo rya gatatu ngo mugore ehe umwana wawe, nawe mwana ehe nyoko wawe. Iki gikorwa Kristo Yesu yakoze cyo guhuza Bikira Mariya na Yohana bitwereka ko yaduhaye Bikira Mariya ngo abe umubyeyi wacu twese, kandi ko dukwiye kwitaho abandi nk'umuryango. Dukwiye kumenya ko Kristo Yesu yaje kuba mu muryango, natwe umuryango ntitukawupfishe ubusa. Kane, Mana yanje ni kuki wampemukiye. Yesu yerekanye ububabare bukomeye cyane ariwe. Nibitwigishe ko n'igihe twumva turi twenyine, turi mu maganya, turi mu mibabaro, turwaye, dupfunzwe, Imana ibiri kumwe natwe naho tutabyumva. Ndafise inyota. Iri jambo rivuga ngo Mana yanje ni kuki wampemukiye. Yesu yerekana ububabare bukomeye cyane yarimo. Nibitwigishe ko n'igihe twumva turi twenyine, Imana ibiri kumwe natwe naho tutabyumva. Ndafise inyota. Ntabwo yari inyota y'amazi gusa, ahubwo yari inyota y'urukundo rw'abantu no gukizwa kwabo. Nibitwereka ko yifuza ko tumwegukira tukamukunda. Iri jambo birarangiye, ni igikorwa cyo kudukiza cyari kirangiye. Yesu yarashikirije umugambi w'Imana wo gukiza abantu. Bisoza avuga ngo dawe mu maboko yawe ndahashize umutima wanjye. Ko Yesu yiyeguriye Imana gushika ku mpera. Dutera intambwe natwe twiyegurira Imana, yima ingoma mu buzima bwacu tuyibyaza umusaruro. Ngaya rero amajambo indwi nawe ushobora kwaturira ubuzima bwawe uyu munsi ufatiye ku nyigisho zo ku munsi wa gatanu mweranda zose. Vuga ngo ndizeye ko Imana impa ubuzima bushasha naho noba nama ncumura kenshi. Vuga ngo ndakira urukundo rw'Imana kandi ndemeye ko ngiye gukunda abandi ataburyarya. Vuga ngo n'igihe numva ndi jenyine ndazi ko Imana iri kumwe nanje. Vuga ngo ndafise inyota yo kwegera Imana no kuyikorera n'umutima wanje wose. Vuga ngo ndizeye ko Imana izoshitsa ibyiza yatanguye ku buzima bwanje, ikampuza n'amasezerano yose yasezeraniwe abubaha Imana. Vuga ngo uyu munsi niyeguriye Imana umutima wanje n'ubuzima bwanje bwose.
aya majambo agufashe kugira umutima mushasha wuzuye ukwizera, wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo. Imana iguha umugisha, Imana iguha umunezero, Imana ikurinde kubabara, Imana igutabara utabarwa, Imana igutera iteka kandi ikunezereze. Mubyumve neza ngo Imana mushobora byose ishobora kutwirengagiza. ngo ndirusangire iri sengesho nanje uzurisubiramo kugira ngo ushobore gutabarwa. uvuge ngo Mana mushobora byose, wowe uri dawe kandi wuzuye urukundo, impuhwe n'imbabazi. uyu munsi w'icyubahiro, uyu munsi wa gatanu mwerana, uyu munsi twacunguriweko, ndaje imbere yawe n'umutima wicishije bugufi. ndi kwiyibutsa urukundo rwinshi wagaragaje igihe watanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ankize kandi yikorere ibicumuro byanje. ndagushimiye cyane kuri icyo gikorwa cy'igitangaza kandi cyagakiza kadukiza ibyaha, ibyago, imibabaro, inunu n'intimba. kandi ndagushimiye ku rukundo utigera utwima n'umunsi n'umwe. dawe mwerana, dawe mwiza, uyu munsi ndahisemo kubabarira abantu bose bamemukiye nk'uko Yesu Kristo yabikoze ari ku musaraba. ndagusabye umfashe kubarekurira n'umutima wanje wose kugira ngo nanje ndonke amahoro n'umwidegemvye, kandi inzitizi zose zari ku masezerano yanje ndazikugweko mu izina ry'uwo mwami wanje yancunguye kuri uwo munsi. ndatuye imbere yawe intege nke zanje zose n'ibicumuro byanje byose, bidondagure ibikunda kugutsinda. ishavugisha ugihane, umujinya uwihane, ububeshi ubwihane, ubusambanyi ubwihane, irari ubwihane, ubukunzi bw'inda ubwihane, ishavu rirerire, umujinya, gusuzugura abandi. ibyo twakoze byose Mukama bitubabarire. ndakwizeye ko imbabazi zawe ari nini kandi ari nyinshi cyane. ndazi ko umutima wawe wagukiye twebwe ubwoko bwawe. ndazi ko ushobora gusukura umutima wanjye ukama ubuzima bushasha n'umugisha mushasha. ndagusabye unyegereze ibiganza byawe, unyigishe kugendera mu nzira zawe. Mwami Mana, hari ibihe numva ndi jenyine canke ntagira icyo maze, nkumva nihebuye, nkumva ncitse intege, nkumva ndiyisore, nkumva atacyo mariye abantu, nanje ubwanje atacyo nimariye. ariko uyu munsi ndiyibukije ko utigera undeka no mu kantu na gatoya. no mu gihe ntabyumva papa, uba uri kumwe nanje, urandemesha, urandengera. ndashize imbere yawe inyota y'umutima wanje, ndashize imbere yawe inyota yo kugukunda cyane, ndashize imbere yawe inyota yo kukumenya birushirije, ndashize imbere yawe inyota yo gukora ibyo ugomba mu buzima bwanje, ndashize imbere yawe inyota yo guhurumbira ijambo ryawe, guhurumbira gutunga umutima utunganye. ndagusabye umpindurire umutima, unyuzuze urukundo rwawe. ndizeye dawe ko ibyo watanguye mu buzima bwanje uzobishitsa. nta na kimwe kizombuza gushika ku mugambi wawe, kuko uri kumwe nanje. ndagushimiye kuko uzuye umunsi hanje n'akahise kanje, kandi ejo hanje uri kurahagira heza, kandi uri kugagira heza ubikorera mu maboko yawe no mu bubasha bwawe. uyu munsi n'umutima wanje wose ndiyeguriye wewe ubuzima bwanje,
ndabukweguriye, ndashaka kugukorera nk'Imana yanje, ndashaka kugusenga nk'Imana yanje, ndashaka kwitandukanya n'ibyonyi byose, ndashaka kukwegurira ibyo byose wampaye. Nungabo ngeze nk'uko ushaka, ariko ahondi hagaragara ubwami bwawe, nk'uko wabikoreye Pawulo, ahageze agakiza abagwayi, akabahora ababoshye, akaruhurira indushyi, ahageze akigisha ijambo rishingiye ku bwami bw'ijuru. Mukama, niterereye mu maboko yawe, ngeza nk'uko ushaka. Urupfu rwa Kristu rupfane, uruhavu rwa Kristu ruhambwemwo ibyaha n'ibyago n'imibabaro n'ubukene n'ibisuzuguro byanje. Ntera inkunga kugira ngo umuhamagaro wanje ugire akamaro kuri jewe, ku muryango mvukamo, ku gihugu mvukamo, kuri eklesiya nyibarutse muri Afurika no ku isi. Ntera inkunga kugira ngo iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe ku buzima bwacu kigira agaciro mu kutagira umuntu n'umwe gitakaza, maze nk'uko Kristu yasize intama 99 akaza kurondera imwe, aba ariko tuzogiranira urukundo n'imbabazi. Mukama, ibyiyumviro byanje ndabikuragije. Mukama, ibikorwa by'amaboko yanje ndabikuragije. Mukama, byose ndabishize mu maboko yawe. Nunganze uganze urugo rwanje, nunganze uganze ubwenge bwanje, nunganze uganze ingingo zanje, nunganze uganze ubukobwa bwanje, nunganze uganze ubusore bwanje, nunganze uganze ubugabo bwanje, nunganze uganze ubukenyezi bwanje, nunganze uganze ubutunzi bwanje, nunganze uganze amagara yanje ye kuramba nitoto nitotare. Nundongore, unyobore neza, unjabutse umwongo uhuma n'ubudahuma. Ngaka kabako kanje nugafate, gutu n'uturenge twanje nutuyobore, nunyigishe gukora ibiguhimbara byose. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, mu maboko yawe niho nshize umutima wanje n'ubuzima bwanje bwose. Ndizeye kuzokwa muri kurandinda, ndizeye kugiye kundema gushasha, ukama ubukomezi ukanandukanya n'intege nkeya, ukama igikundiro ukanandukanya n'icankiro, ukama ubudangaga ukanandukanya n'akavuyo, ukandihira imyenda kugira ngo ntihagire ikinkurikirana na kimwe, maze intege nke zanje ukazikuraho gushika ku iherezo. Ndabigusabye ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristu, umwami wanje, umukama, umukiza n'umucunguzi w'ubu buzima mfise. Mbigusabye kandi Mukama, nizeye kugiye kubiha abana bawe, nizeye kubigiye kubiha abasamuragwa ubwami bwawe bari kuri iki gicaniro, kugira ngo muri byose na hose duhorane itoto n'itotare, twamana umugisha n'umugwiza, duhembuke. Iyo nyota ntuyituzimye, iyo nyota ntuyiduhe, ububasha bwawe turabwakiriye, amagara meza turayakiriye, umunezero turawakiriye, umubabaro turawasi, amahoro n'umutekano turabyasi, amahane n'imiryano, amahoro n'umutekano turabyakiriye, imiryane n'inzigo y'akazikira turabyasi. Duha umugisha, tubohore, dutabare, duteturure, tunezereze, turenganure, uduhe kwama ibyama, ko Kristo yavuze ko tuzarangwa n'ibyama twama, ariko tutabiheshejwe nawe naco twokwishoboza. Mu izina rya Yesu Kristo, imigisha y'ubwoko bwose tuyakiriye, imivumo turayansi, icyangiro turacansi, ubukene turabwansi, ibyaha turabyansi, ibisuzuguro turabyansi, kuraguza turabyansi, gusambana turabyansi, kuboregwa turabyansi, akagaye turabyansi, agashinyaguro turakansi, agasuzuguro turakansi, agacinyizo turakansi, gutabwa turabyansi. Mukama, duhesagire, Mukama, tunezereze, Mukama, turenganure, Mukama, tuburanire, Mukama, duterekemwo ubwenge bwawe, Mukama, nuduhuze kandi utubere umuhesha w'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo natwineza kuri twese, amen.